bwira mugenzi wawe tibiguma bikunda mu izina rya Yesu. Haleluya. Haracariho ivyizigiro naho icaha canyosha isi, Imana ihabwa icubahiro. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, biratangaje kuba dukoraniye hano twumva ibiriko biravugwa mu isi, ariko Imana yabivuze birakoreka. Imana ihabwa icubahiro. Ndanezerejwe kuba natewe iteka ntangere. Sinzi ubufindo bwakoze kugira ngo abarije mba mpagaze uyu munsi hano, ariko mu bisanzwe siko kumbure ngo byari kumera. Birashoboka ko hari kuba hahagaze uwundi muri bakuru bacu, rero ku Imana yabirongoye uko twabyemeye uko. Imana ihabwa icubahiro. Hari ivyigwa byinshi twokura ku byabaye ku ishengero. Ntuze wite ikintu cyangwa umuntu n'umwe ko atakamaro afise canke ko atakamaro gifise. Naho yoba isaha yapfuye igapfa ari 6:30 n'imiburiburi iravuga ukuri mu masaha 28 ivuga ukuri kabiri. Imana ihabwa icubahiro, kuko aho yahagarariye n'ukuri, hageze kuba ukuri. Imana ihabwa icubahiro. Haba ku murango kuba ukuri, haba no mwijoro kuba ari ukuri. Imana ihabwa icubahiro. Hari amezi menshi aheze, hari abapastori Imana yatoranije. Imana yabatoranije, sinzi ko bari bazi ko bazotoranywa umunsi urizina, ariko Imana yaraciye inzira. Uyu munsi nimba hari uwari yaragiye azogaruka bazokorana. Imana ihabwa icubahiro. Nico gituma nta kintu cyangwa umuntu yoshobora kuvugira Imana ivyo itavuze, kuko iyivuze imvugo yayo nta kisubiza inyuma. Imana ihabwa icubahiro. Ijambo ngomba kwisunga uyu munsi Imana yashize ku bugingo bwanje riboneka muri Yeremiya. Umukozi w'Imana yari dusomeye kubera umwanya sinsubira kurisoma, ariko nayo majambo tuvuganako, igice ca 20 murongo w'indwi kugeza 13. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ntawoshobora kuzimya umuriro w'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Ndagomba ngo ubwire mugenzi wawe terega ntawoshobora kuzimya umuriro w'Imana. Dusenga. Uragororoka Yehova gitandara kizima, Mana uvuga bikaba, utegetse bikomera. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Turi hano muri kino gikorane kidasanzwe mpuzagihugu cyateguwe n'uburongozi budukurira muri iki gihugu. Turagomba kugira ngo nanone no kuri iyi ngingo tugezeko, Mwami uvugane natwe. Mwami ni wowe ufise ijambo ry'ubugingo. Ndemeza nkakekeranya ko nkoresheje ubwenge bwa nyuma noba mfise bushoboka, nta muntu ushobora guhereza ubugingo. Nico gituma ngomba ngo mpemu wawe ambwira ico mvuga, nanje ndagamuruka mu izina rya Yesu. Ndagomba kukwinginga kugira ngo umuriro wawe ube mu magufa n'umutima wanje, kugira ngo bikunde. Naho no kwiyumanganya bimeze bite, nsange navuze ukuri ugomba mu izina ryawe. Nuko Mwami ndaguhamagaye kugira ngo ube hano mu mitima y'abariko barumviriza, haba hano mu Burundi canke mu makungu, haba muri iki gihugu canke muri kino kibanza canke hirya no hino. Reka twese gitandara kizimu duhurize hamwe mu ruzi rw'imhemu, kandi Mwami inyuma ya byose udukize imitima kugira ngo uyironke ari myinshi, uyikure ku rugero rumwe rushikane ku rundi, mu izina ry'umunyabubasha Yesu Kristo, amen. Haleluya. Mukanya hariho indirimbo abaririmbyi baririmbye ni nyinshi, mugabo mukanya hajeje kuririmba indirimbo ivuga yuko Imana n'inyuma ya zero, inyuma ya karabaye, ibintu bihejeje gutopangana, Imana irabisubiza ku rutonde, kandi ntishika yacerewe, ishikira ku gihe, naho abantu babibaza ko yacerewe. Imana ihabwa icubahiro. Ikintu ca mbere kitwereka kuko Imana iziretse ngo zivuzwe ariko zitambwa, uyu munsi ni coronavirus. Nta munyamerika, nta mufaransa,
nta murundi, nta munyarwanda, nta mukongomani, nta muntu n'umwe ashobora kuvuga yuko Imana yaretse ngo bibe bitaba nk'uko yabiretse. Imana ihabwe icyubahiro. Ejo hari tariki 24 ukwezi kwa kane mwaka wa 2020 isaha 3 z'ijoro naragiye ngo ndabe ibiharuro by'abantu bamaze gupfa ku isi bazize ikikiza cya corona. Nsanga n'ibihumbi icyo gihe cy'isaha 3 bavuga bati aba n'abamaze kumenyekana, mugabo abazwi uyu munsi ni ibihumbi 193. Hamaze gufatwa abantu miliyoni 2 n'ibihumbi amajana 2, kuvuga ngo hafi miliyoni zingahe? 3. Hanyuma kandi igikomeye ngaha nuko ku isi yose ufatiye muri rusange kuva umunsi bamenyeye ko iyo ndwara yubutse hapfa abantu moyenne amajana 260 ku munsi. Abantu amajana 260 ku isi barapfa. Hama kandi ibi bintu byatumye ibintu bihinduka igicuri. Uko ubuzima bw'isi bwagenda siyo buja. Kubera iki? Hari mu ijoro ry'umunsi wa 2 wa Bibiliya lendi wiyinga itariki 20 z'ukwezi kwa kane niho ubwa mbere kuva isi yaremwa kuri televiziyo y'Abarabu ikorera i Doha muri Qatar. Iyo televiziyo yitwa ngo Izinga Al Jazeera mu Cyarabu. Iyo televiziyo igituma bayise Izinga bene yo bavuga ngo bibaza ko ariyo televiziyo yigenga mu Barabu. Yavuze yuko akagunguru k'ibitoro kahora kagugwa amadolari 17.5 ni nk'igemeri yo gupima igitoro. Kuyu umuntu apima ibiharage, apima umuceri, apima ubufu, bobo kuri iyo gemeri yitwa kagunguru kibice 17 n'amahera, ni ukuvuga ngo amadolari 17.50. Ibintu byarahindutse, urutonde rurahinduka ku isi muri uwo mugoroba. Imana idufashe cyane. Hari mu gitondo muri Leta Zunze za Amerika abariko bari muri bitoro baravuga bati ahubwo akagunguru karatibutse kagiye munsi ya zero mu 37.63 $. Nukuvuga byabaye ubwa mbere ndabyumva kuva isi yakaremwa ntibyari bwabeho. Kugira rero ngo ibyo byerekanwe ko ari ukuri, waragenda gutora akagunguru k'ibitoro bagaca bakongera n'amadolari hejuru, wowe ugiye kugura ukarihwa. Ibintu byarahindutse kubera corona, kubera ko abantu batariko barakoresha igitoro nk'uko byahora. Iki kiza cyazanye udushasha twinshi, kuramukanya nka telefone za bluetooth, ni kuri distance, gukaraba, mbere dutinye indwara. Hari abantu batohoje baraba icyo bita life expectancy, ni ukuvuga ngo esperance de vie ya coronavirus. Uwo mugera basanga nimba hari ikintu cy'intege nke kiriho, basanga ari coronavirus mu ngwara zose, mu migera yose. No basanze urabona umwana w'umuntu w'umunyafurika ashobora kwamba hagati y'imyaka 40 n'imyaka 60 mu bihugu biteye imbere cyane muri Afurika. Ariko abo bantu bose batewe ubwoba n'indwara. Ufashe indege ufise amafaranga, inoti ziriko coronavirus, ugashika i Bujumbura inyuma y'amasaha 28, kubera yuko uwo mugera ari magoyari, muba wamaze gupfira mu mufuko n'inoti zawe, ntacyo ushobora kugira umurundi azikoze ko uvuye mu Bushinwa inyuma y'umunsi umwe ngo mugera upfuye. Iyo abakora corona y'umuntu aba afise ubuzima buri munsi y'amasaha 28, mugabo umuntu wa esperance de vie w'imyaka 42 yumvise corona ariruka.
je narumvise naravye ikiganiro bariko barerekana umuntu mu Butaliyani yakoze ikintu gikomeye. Yarafise amakosa, baramwatse permis de conduire kubera yuko yari yagiye atwara imodoka aborewe ibintu nk'ivyo, bamwaka uruhushya rwo kugendesha imodoka. Aca hitamo kugendesha imodoka kubera coronavirus. Yaciye yandika ati ku rupapuro, narwaye coronavirus, naremeye kwivuza. Umupolisi yamuhagarika agaca ashira kukikunuzea ku kiyo c'imodoka. Umupolisi araca kuza akiruka kubera yuko coronavirus yamuhaye uburenganzira, urundi ruhusha special rwo kugendesha imodoka. Nagenda babwire, burya nta kintu na kimwe ushobora gukora kugira ngo ubuze umugambi w'Imana gusohora. Imana ihabwa icyubahiro. Ikibabaje, abantu batinya korona ariko ntibatinya iki? Icaha. Ariko nagira ndababwire, abantu batinya korona gusumba uko batinya icaha. Nagira ndababwire, ntawe ushobora kuzimya umuriro w'ukuri kw'Imana naho yokoresha ibikomeye abahambaye. Ntawe ushobora kuburizamo icyo Imana yagabiye gukorera gishitsa mu izina rya Yesu. Kandi nawe nimba Imana yarashinze yuko uba mu batwara umuriro mu magufa, uba mu batwara umuriro mu maraso yabo w'ukuri kw'Imana, naho wogomba kubihakana uzisanga uri kurawutwara mu izina rya Yesu. Imana icyo ndayikundira, igomba kuzana wewe kugira ngo ukore ushitse ishimwe ryayo, nawe ubwawe ari urishitsa, ntabwo uba wigenga. Ubugabwa n'icyo Imana yavuze. Imana ihabwa icyubahiro. Aha niyo mpamvu dusenga ngo ibyo ugomba bibe mu isi nk'uko bibaho hehe mu ijuru. Ikibazo, burya Imana igomba iki ku Burundi? Narakibagije umunsi umwe ejo bundi, ndabaza umuntu nti, wibaza ko Imana ishaka iki ku Burundi uyu mwanya n'isaha? Umviriza ingene umuntu wa mbere yanyishuye. Ubugombe bw'Imana ku Burundi nuko amatora yimirije yogenda neza, ko abarundi n'abarundikazi babana amahoro bagasangira akabisi n'agahiye, ko coronavirus itondukorako, ko abarundi bo barurangiranwa mu mahiganwa mpuzamakungu akaburungu gaheza. Ncambaza uwundi muntu nti, mbega ubugombe bw'Imana kw'ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi hano mu Burundi ni ubuhe? Anyishura ngo ubugombe bw'Imana kw'ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi mu Burundi nuko ryogwiza umuco w'ukuri watumye ribaho ku barundi bose, rigatera imbere mu bumenyi, rikaronka kaminuza y'akarorero, misiyoni zikaba zifise ubushobozi bwo kurangura ibikorwa zijejwe. Arongera koko ishengero mu Burundi na radiyo Agakiza bibaho bishinze imizi, kw'ibitaro byubakwa bikaba iby'akarorero mpuzamakungu, k'ubuyobozi bw'ishengero butaburabuzwa, kw'abarundi bagamburukira leta yabo mu bintu byose bidahushanye n'Imana no gusenyera ku mugozi umwe. Hamwe n'ikindi kintu yarangirije ko ati ko ishengero ryoshikaho riba irya mbere mu Burundi. Nivyo yahereje ko. Ikibazo rero, ndafise ingorane. Burya ubugombe bw'Imana ni hatari. Jewe maze kuba umuntu ntandukanye n'abandi. Hari abantu ngaha nabonye bariko bifuka amakoti bakanye. Muri ico gihe jewe ubushushe mba ndiko mbira icuya, kubera ko abantu biyumviriye bati uyu muntu ubugombe bw'Imana azohava yaturuka bivuge uko tumuzi. Bahitamwo bati reka tumuzimye atarabivuga. Mugabo Imana iranka ko banzimya, ituma yemera kubushuhe buduga abandi buriko buramanuka, mugo ubugombe bw'Imana busohore. Imana ihabwa icyubahiro. Nagira ndababwire bantu b'Imana, nimba Imana yifuza ibyiza, ni kuki bitamye bimeze uko? Ni kuki ibintu
Imana yabireka rimwe na rimwe bigatopangana. Nagira ndakubwire, umukino n'ibiharuro by'Imana si nk'umukino wa football. Abo ushobora kuvuga ko bahawe 3-0, hari n'igihe ushobora gusanga ku Mana aribo bafise intsinzi yitwa kapa, canke bakaba batsinze nukuvuga forfait, nkaho umenga nta bantu bagize gute bahiganwe. Iki rero nico cyagoye Yeremiya yandika aya majambo. Ngomba ngubanze wisitiwe wumve ikibazo Yeremiya yagize. Yarazira ijambo, nta n'uwo bimwigishije, nta ushobora kubuza umuriro w'ukuri kw'Imana ko kugira gute ko uwo muriro waka. N'ubu murabibona kuri kuraka. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Mumenye, hari umutama yambwiye mukanya ati ndabaramutse, kuko abantu ku isi bariko baradukurikirana kuruta uko byigeze kumera. Abantu mu Burundi bariko baradukurikirana, muga hari n'abariko badukurikirana apana ku majwi. Ubu bariko badukurikirana abantu benshi ku majwi, benshi kubera ko bugaraniye no mu mazu. Ariko hari umutama yitwa Marciano Rusuriye, imboneza yo ngaha Isororezo, ari mu gisagara cyo muri Amerika, leta ya Texas. Ariko abaraba arambwira ngo ndabaramutse, ndababwire ko we n'umuryango nabo bari kumwe bariko barabakurikirana. Ni bande bo mubwira bati hi. Imana ihabwa icubahiro. Raba rero, Imana ubwayo yarazi yuko ari umuriro utongora. Ikibazo ni iki ngo bigenda gute mu by'Imana yifuza kandi yashimitse ko bironka ababigwanya, baronka akaryo ko kubaho, baronka akaryo ko guhumeka? Ni kubera iki? Icyatumye Yeremiya yandika aya majambo badusomeye, ageze igihe avuga ati ndabibonye, we wa Mana warampenze, nanje nja nago, none bariko barankubita kandi wibereye mu ijuru. Ninarangiza gusenga urambwira ngo soma Zaburi ya 23 ngo nahoca mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzogira ikibi ntinya. Nakubiswe inkoni 39. Ntuzufine umuntu akubitwa n'Abayuda, akubitwa n'Abisirayeli, barazi igitigiri cy'inkoni ni 39 si 40. Bongera ko 40 kugira ngo ntubyimbirwe. None Imana wewe kuki bankubisize inkoni muri izi bankubise? Nawe Mana kuvuga ngo nzoba ndi kumwe nawe, nyereka izo bagukubise, nyereka ahantu uzabyimbye, warambenze. Nico gituma wambwiye ndemera. Nukubera iki? Yarahanganye n'umuntu batagwizwa guhangana. Yarahanganye n'umukozi w'Imana yitwa Pashuri. Uyu yari mwene Imeri. Izina ryiwe Pashuri bisobanura ngo umutekano impande zose. Kugeza igihe Yeremiya ashapura, abonye ingene amukubise, ahejeje kumukubita agashaya, aca mubohera mu mpatane z'ibiti. Yeremiya aramuhindura izina ati wewe witwa Magori Misabibu, nukuvuga ngo ibihanga abantu impande zose. Ikibazo rero, uyu muherezi mukuru yumva yuko atutswe na Yeremiya yitwa izina risobanura ngo gushira Imana hejuru. Nawe nyene yavutse mu muryango w'Abayerewi. Yeremiya yatangajwe nuko agiriwe nabi na Pashuri yitwa umukozi w'Imana iyo Yeremiya akorera. Atangazwa n'ingene uyu mugabo yashizweho kugira ngo aserukire iri zina, agaruka akaba ari watoteza abavuga iri zina. Umuherezi mukuru w'Imana Yeremiya nyene akorera yaribuka ihamagarwa ryiwe, akibuka ko uwamuhamagaye ariwe kumure Pashuri avuga yuko akorera. Abo ntibihushane gusa, icyo cyatumye atangura kubwira Imana ati Mana warampenze, nanje nja nago. Reka nababwire, Imana iratangaje. Niyo igomba kugukoresha ntabwo ikugisha inama. Niwabona umuntu ariko arasenga avuga ngo Mana ngira iki n'iki, ngira diregiteri, ngira iki n'iki, uzi umenye ngo uwo muntu ntazi ibyo asabira.
wewe ubona abantu bikoreye umusaraba, numenye igiti kiwugize, numenye ibyo ari byo, numenye ko ari uw'icuma cyangwa ko ari uw'igiti, ugacuvuga ngo Mana mpereze umusaraba nikorera. Urabizi? Halo? Halo? Niho muri bazamugeza uti we ni huri. Raba, Imana ihitamwo Mose, iti Mose wewe ngomba ndagukoresha. Mose atana kimwe adashobora kwishura ngo ego canke oya. Imana kubyagakiza ikaguha ubyihitiyemo, mugabo kubijanye no gukoreshwa kizwa canke ureke, Imana yavuze gukora uragira gute? Urakora. None rero Imana iranzi mutoranya ikora igitangaza. Sinzi nimba murasoma Bibiliya ngo mwibaze wengo ngo hama ngo Imana ngo nyina wiwe ngo arabyara ngo Yokebedi ngo arabyara ngo ahejeje kubyara ngo acatere ku mwana mu gaseke. Igiseke gikozwe muri plastike cyane gikoze nk'ibiseke tuzi. Hanyuma igiseke ngo agishira hejuru y'uruzi Nile wova ngaha gushika hari hepfo kuri Albatros utararujabuka kubera ubwaguke bwabo. None rero uruzi ruteye ubwoba ushize ku mwana, hanyuma wadesheje igiseke cyane uko bagikoze sinzi uko babyita, mugabo uhejeje ushira ku ruzi ngo hama ngo icyo giseke kireremba ku mazi. Kuva ryari fizike yarahindutse? Igiseke ku mazi kiragira gute? Byagenze gute? Kuko Imana atagishobora, n'uruzi Nile ntirushobora kubuza umugambi w'Imana gusohora. Haleluya! Imana imaze kuvuga ngo biraba, Mose ndamutoranije, marayika araza ashira ikiganza munsi y'igiseke. Igiseke kiraremba. Natwe dusomye gusa n'amaso abiri, indome tudasomye hagati mu mirongo, tugaca tuvuga ngo Mose yaremba hejuru y'amazi. Kuva ryari? Halo? Mose ngo araremba, hanyuma Imana ikikora ikindi kintu ca surprise. Iti Mose wewe naguhisemo, nagutoranije, nawe ntabyuzi. Ubu rero ngomba ndakwereka ikintu, ndakwereka ubundi bufundi. Ngo Imana ikiragenda itegeka umukobwa wande wa Farawo, hahandi nyene bari barabitse imbugita zo kumukerera, hahandi itegeko ryavuye ryo kumukerera, niho nyene havuye iresheri yo kumutunga no kumukuza, ari ikibogare, ari igihungu. Imana yagabiye gukora, ntawe uhagarika Imana ihabwa icyubahiro, nta n'igitigiri kibishoboye mu izina rya Yesu. Mose arakuze, Imana ntiramubwira ko yamutoranije, hanyuma imurungitse kubera ikosa yita ikosa. Aragiye mu bugaragwa amara y'indi myaka 40, aragiye yiga kuragira. Uyu muhungu yarasanzwe yakuze azi kugwanisha ibigwanisho byose, ategurwa kuba umwami Farawo wa Egiputa. Aragiye none bagiye mu bugaragwa, ahantu atari bubwire intambwe n'imbwebwe ngo nimwunyunamire, ahantu atamuntu ategeka, ahubwo ibintu bimutegeka, kugira ngo Imana imwigishe iti Mose naragutoranije. Umunsi yavuze ngo genda, Mose acavuga ati ndagiye. Imana ihabwa icubahiro. Inyuma y'imyaka 40 Imana rero ikigomba kumwereka uburyo Imana yamikwishura ikibazo utarakibaza. Imana ihabwa icubahiro. Kubera iki? Mose Imana igitangura kumutoranya yaratinye gutwara ubugombe bw'Imana mu magufa yiwe, yaratinye gutwara umuriro w'Imana mu magufa yiwe. Ariko Imana ibanza imwiyerekera ku musozi Horebu, igisaka caka umuriro mugabo kitagira gute? Kidatemuka. Bisobanura mubwire mugenzi wawe ngo umuriro w'Imana nturindi inkwi, naho inkwi zokwanga kwaka zikavuga ziti tugize greve, umuriro w'Imana uguma waka. Imana ihabwa icubahiro. Kugira ngo Mose niyavuga ngo jewe Mose sinzi kuvuga, abazi yuko Imana arivugisha umuntu, ariyo yaremye ururimi. Imana ihabwa icubahiro. Niyavuga ngo baja sinobashobora, ni gute wiyumvira ko ngwana n'igisirikare nkoresheje inkoni? Imana ngo imubwire jewe sinkora nk'uko abantu bagira gute bakora.
ubwoba bwa Mose ntibwabujije umugambi w'Imana gusohora ku Bisirayeli. Haleluya. Ivyitwazo byiwe ntibyabujije umugambi w'Imana kugira gute? Kuzura. Ingabo za Farawo nubwo zari n'abahizi ntizabujije umugambi w'Imana gusohora. Akadada ka Farawo ubwiwe ntibyabujije umugambi w'Imana gusohora. Ubugambanyi bwa bamwe mu bwoko bwabo ntabwo bwashoboye kubuza umugambi w'Imana kugira gute? Nta misozi, nta bihe, nta kiyaga, nta migambi mibi, ikinyoma cyangwa ukuri runaka gushobora kubuza umugambi w'Imana gusohora. Imana ihabwa icubahiro. Yeremiya yari yarasomye nk'uku natwe dusoma inkuru za Mose, yari abizi ariko byamucanze. Yaherutse avugishwa, Imana imubwira, Yeremiya imusanze wenyine, ubu ubaye umuvugishwa w'amahanga, ibihugu byinshi. Nawe ati sinzi kuvuga. Halo, n'umwana muto. Yarazi yuko Imana iri kuyamubwira ngo emera wabira umuriro wanje mu magufa yawe, emera ndaguhereze misiyo uyitware. Atanguye kuvuga ivyo, uhoraho ati abo ndagutumye ko ndabazi kugira gute? Kukurusha. Wewe bandekere, ntugire ubwoba. Icyo nzoguha nico uzogira gute? Nico uzovuga. Uwo nzogutumako niwe uzojako. Ninabona bakurengeye sinzoba gutumako. Mu kubyica byose uhoraho acayungamo akandi kantu ati ndagukomeje uruhanga nk'intosho, nshize amajambo yanje mu kanwa kanje. Niwatangura kwasama ngo uvuge gusa, nije nzoba ndiko ndavuga. Uzogira ubushobozi ku mahanga n'abami bayo. Ndaguhaye kurandura no gusangangura, ndaguhaye guhonya no gukombombora, ariko kandi ndaguhaye kubaka no guteragira. Yeremiya acaja nago ati jewe ndagize gute? Ndakomeye. Acaragenda aragiye kuvuga. Atanguye kuvuga gusa, Pashuri aba yamubonye. Vuga wewe urupapuro ko ari jisi ijwi ry'Imana, canke division, canke basi union, basi misiyoni. Akaba atari inama y'ishengero yagusinyiye kuvuga ibi bintu ngaha. Acaragarama mu Bayuda ntibagukubita icagezwe cavuga 39, ariko bagukubita 40. Hari abahungu b'abakubisi. Hari abahungu avuze ngagira gucaka inkoni, wowe uvuga uti karagize gute? Karafonye. Mugabo baramukubise 39, hari igihe bagukubita iya 40 wamaze kubiki ikiziga. Agira amahirwe izo nkoni ziramusiga. Hanyuma acavuga ati bamushire mu makane z'ibiti, amaguru n'amaboko, ku buryo atabandanya gukora ivyo agize gute? Agomba. Yahashizwe nande? Uwundi mukozi yitirirwa Imana imwe iyo bakorera izina rimwe. Halo. Kandi ntibwari ubwa mbere. Halo. Abajije uhoraho ati uhoraho, ibi bintu bangiriye namnagani wewe urabibona? Ati ntugire ubwoba, nawe uzoca mu mazi ntazokurengera, kandi n'inzuzi ntizizokumira. Ati kandi sinico gusa, Yeremiya ndakongere ko n'ikindi kintu, shikama ushira amangu. Ati arabaza Imana ati none nawe basi wonyereka ngo mbone izo bagukubise kuri izi 40 wariyeko zingahe? Yeremiya arabibura. Acafatwa n'uburuhe bwo mu mutwe. Bagira nabagira uburuhe bwo mu mutwe burabaho. Halo. Uburuhe bwo mu mutwe buragize gute? Kuko abana b'abantu, wewe ntuzukine n'umwana w'umuntu. Halo. Nawe ubwawe ntuze wifyineko. Umwana w'umuntu abandi bavuga ngo ni dangere.
mugabo ni prego danger, dangerful, apana dangerous, dangerful. Umwana w'umuntu yitumye ko na Satani ngo amukoreshe, arashoboye kuremeranya ku buryo na nyoko yakubyaye asinya ko bakubamba, mbere bakubamba utambaye impuzu kubwo umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu ni Imana yarayicanganije umunsi umwe kubera ibyaha yakoze, ngo hagere igihe wowe urazi warabanza umupira, hakagera igihe ibintu biri muri uwo mupira bigatangura. Kera twarabanga umupira, iyi mipira itaraza, tukawukina mw'ibarabara n'ahandi, uwo mupira ukawubanga, mugabo ibyo wawushizemo nawe ubwawe bigatangura kugutangaza, kandi ari wowe wagize gute, wawubanza. Ngo Imana iricuza icyo yaremeye umuntu. Nizi matiyeri mugize atangara gute? Je nari kuyibaza uwo munsi, nuko gusa yari guhabwa inkubita ikofe kuko yari ishavuye. Mbwira wewe matiyeri gize umuntu ntayuzi, bigenze gute ngo agutangaze? Si wowe mushizeho. Ariko umwana w'umuntu aratangaza Imana. Hanyuma Yeremiya ati, Uhoraho waranyoheje ndagira gute? Ndoha. Wandushije inkomezi uranjaniranya. Aho rero amakuba yiwe sayo gusa, mu bari bamukikije hari huzuye abantu b'indyarya babona zitaye ngo mpore, mugabo mu mutima bavuga ngo ntacyo yogira gute, ntacyo yobona. Ibyo yari yiteze sibyo yagize gute, sibyo yabonye. Pashuri na Yeremiya bose bari bavuka ku gisokuruza c'Abalewi, bari bashoboye kuba bokora amabanga y'Imana. Ariko Pashuri yahawe amabanga nuko yabivukiyemwo gusa, mugabo abihabwa n'abantu, nta byampemu byarimwo. Ariko Yeremiya atoranijwe n'iki? N'Imana. Kandi mumbwire umuntu bari kumwe na Yeremiya, ikoraniro nk'iri ntiryari rihari, nta n'abantu 20 bari bagize gute, bari bahari. Ariko Imana iramutoranije. Byaratangajwe icese, ibirori birakoreka byo guhereza icese amabanga Pashuri. Amakete arandikwa, ayavuye mu nzego zose kuva ku isi yose gushika ku ntara. Ariko kuri Yeremiya yari wenyene, kandi nta kete ryabyemeza kiretse ibyo yo kwandika. Imana idufashe cyane. Inzego zari zakoranye, ariko ku Yeremiya nta numwe yabibwiwe atari Yeremiya. Hari abantu baharuwe kumbure cyane benshi, mugabo igihambaye hari abamarayika. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu Pashuri ngo yigira inama yo gutangura kuvuga ngo nanje Imana yanyeretse, atangura kuvuga ibinyoma. Umve ndakubwire, burya hari amakorosi menshi Satani acisha ku muntu kugira ngo akugerageze. Imana idufashe. Sinzi mwebwe muri mwebwe umuntu aratwara mu magufa, iyo abantu bigishijwe ngo nimwamubona muce muririmba mwese ngo ni dayimoni. Sinzi ko mumva icyo bisobanura ngo umuntu wese azokubona ushitse aca kemea kwa jina la Yesu, aca yiruka niki umudayimoni. Aho rero ntumurashika, haba hageze igihe rero Satani agerageza kukwica ugasimba. Amaze kukwica inshuro nyinshi bikanka, murazi ko rose ijya nyuma gucisha akwita umurozi. Amaze kukwita umurozi kandi akabivuga mu izina ry'Imana, na nyoko yakubyaye, n'umugore wawe bwite, n'umwana wawe, eka n'umugabo wawe, bashobora kuvuga bati niyicishwe iki? Baguma ngo bamutege iki? Imitego. Sinzi umuntu yotegwa imitego imyaka 3 canke 5 canke 2, sinzi abantu bo bandanya mu nzira ngo nuko batumwe n'Imana. Sinzi baramurementanirije. Mbe ndababwira ikintu, abantu muri iyi myaka, uretse no mu myaka ya Yeremiya, barashoboye kurementanya n'ikiziga ciyumvira. Ikiziga murazi mu bisanzwe turazi ko Umusiguzi 9 umurongo wa 5 n'uwa 6 uvuga ngo abapfuye ntacyo babagize gute. Ariko abantu muri iyi myaka arashobora kuraba ikiziga ati muri iki kiziga mubona te iki
kiriko kiriyumvira ko kigira gifata ubutegetsi ikiziga kiriko kiragira Yeremiya n'abandi bantu bose byoshikira vyerekana ko ibitero ku Mana atari gitangaza. Imana idufashe cyane. Hari jambo bakunda kuvuga kwa padiri ngo ibanga ry'ukwemera niki rijya jambo naho mwumva barivuze kujya hajya hari jambo rijya ni jambo ryo muri Bibiliya mu by'ukuri. Ico Bibiliya yita ibanga ni ukuvuga mu rurimi rw'igishitsi Bibiliya yanditswemo bakoresha ijambo muosterion. Ni ukuvuga iki? Imana iyo ifise mission, iyo ivuga iti ngomba gukura ishengero hano, ngomba kurishikana aha, iyo Imana ivuga iti ngomba kanaka kwavaha agatahura uku, ngomba ko abarundi bavaha bagatahura ibi, Imana ibinyegeza mu kintu bita ibanga ryayo. Kubera ko Imana irinda kubinyegeza, nuko Imana irazi ko Satani ataramenya ububiko bw'ibanga, ntabwo ashobora gutera ubwo bubiko. Imana idufashe cyane. Mu yandi majambo bisobanura ngo kuko Imana ishoboye byose, icyo bita omnipotent, Satani ntashobora kwinyaga ko ibitero, yigabe ko ibitero hanyuma ize imwake iki ibyo ifise, ibyo Imana ifise ntibikunda. Ariko Imana iragumiza ibintu mu kiganza cyayo, hanyuma Satani abimenya ryari kugira ngo atangure kurwanya umuntu afise ibanga ry'Imana. Satani ntapfa gutera umuntu. Oya, bwira mugenzi ati Satani ntapfa gutera umuntu. Oya, nimba Satani yarakugavye ku bitero, ndagomba kumenya umuntu Satani yagavye ku bitero. Akirize turabe. 1 2 3 ibara ryaraguye. Mugabo nagira nakubwira inkuru nziza. Haleluya. Ibitero ku buzima bwawe ni kimenyamenya cyuko Satani hari banga ziri mu bugingo bwawe. Ntashobora gutera inzu igaragara, atera inzu iri mwiki ibintu. Imana ihabwe icubahiro. Aha rero iryo banga ni iki? Nukuvuga ngo ibintu biri mu mugambi w'Imana, Imana imaze kubihereza ububiko, Satani ni hatangura kugaba ko ibitero. Bisobanura iki? Yesu igihe yaza mu isi, ntabwo Satani yashotse abugaba ko ibitero sinamusiga, ego yaragavye ibitero, ariko nagomba ndabereka ubudasa bubiri. Igihe Yesu yaravuye kubatizwa, akagenda mu bugaragwa, akabara iminsi 40, iyo minsi Satani yaramugerageje. Yesu ngamutsindisha handitswe ngo nimurabe izi ntambara zibiri ariko aragwanywa, kuko Imana ubumana bwayo ubu rero ntibuboneka, ariko ikiboneka n'ubumuntu bwande bwa Yesu. Ubu rero aramuteye kubera yuko ari ububiko bw'isezerano ry'Imana. Hanyuma hari ikintu cyakoretse ngomba nawe wibuke. Ageze mu gasamba kitwa Getsemane, Yesu niyatanguye ngo handitswe ngo ngurumva ngo ibi n'ibi. Mbere nawe nyene yari yageragejwe kugeza igihe avuga ngo data, nibyaba bishoboka iki gikombe kigire gute kindengane. Ndababaza ikibazo, hagati yuko Satani yahanganye na Yesu mu bugaragwa, nuko Imana yahanganye n'umwana wayo Yesu i Getsemane, mwibaza ko ahantu ikomba yari ari hehe? Ahanganye n'Imana niho intambara yari mbi cyane, ariko ahanganye na Satani intambara yari yoroshe. Nico gituma Elena White mu gitabo cyitwa ngo ibyaduka byo mu minsi y'imperuka avuga ko uko iminsi y'imperuka yegereza, ngo abadayimoni bazoza bahagararane natwe, mu gipastori bahagarareyo, hamwe no mu masengesho bahagarareyo, hamwe no mu nsengero bahagarareyo, hamwe no mu makorale bahagarareyo. Ariko Imana hari ikintu yasezeranye gukora. Imana ihabwe icubahiro, ngo Imana nayo izocirungika abamarayika
baze bahagarane natwe mu gipasitoro, Imana ihabwe icyubahiro, mu makorale bahagarane natwe, mu masengesho bahagarane natwe, ku buryo umwijima ntushobora kuganza mu izina rya Yesu. Nico gituma atagishobora kuburuza umuriro w'Imana kwaka, naho inkwi zitoboneka umuriro uzoguma waka mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Aho harakomeye cyane, uhakomeze. Icyamutangaza cyane rero, uyu mwene data yavuga ati ndafashe ingingo kubera yuko bankubise ntuze kuntabara, kwanza wampaye amasezerano waranse kuyashitsa, uvuga ngo ndagukomeje uruhanga nk'intosho, bakankubita inkoni 39 bakongera ko niya 40, uraba ntuvuge, ugacumbwira ngo soma Zaburi ya 23 ngo naho noca mwenga w'igitutu cy'urupfu basinzogira ikibintinya kuko uri kumwe nanje, nakubajije inkoni wakubiswe mu 40 uranka kunyereka nawe, ariko je 40 zose nagize gute, nazumvise. Aha hantu acafata ingingo mbi ati Mana, kubera ko mbonye bimaze igihe kirekire bangiruka, kubera yuko nawe uguma winumiye, kubera yuko ibi nibi ndiko ndahamwa n'abitirwa izina yawe, ubu nanje sinzosubira kukuvuga, ndadesize, ndasubiriye kandi sinzosubira kuvuga mu izina ryawe. Ngo ikintu yaca yumva ahejeje kuvuga ibyo bintu, yaca yumva umuriro w'inkazi, umuriro utongora uri kuririmba mu magufa yiwe ngo Yeremiya, wowe Yeremiya, genda ushire hejuru izina ryanje. Kandi ahejeje kuvuga ngo sinzosubira kuvuga. Yeremiya nawe ati naho nogerageza kwiyumanganya sinshobora kugira gute, kwiyumanganya. Aha nahakuyicirwa, Imana ihabwe icyubahiro. Nico cigwa nanye mvuga kare nti ntukivuza umusaraba uwo ari wo wose utazi ubutare ugize gute, ukozwemo. Gira mugenza uti ntukifuza imisaraba y'abandi, tubanze utware gwawe. Halo. Ariko kandi halo, nta muntu ashobora kuzimya umuriro, haleluya, w'umugombe canke w'ukuri kwiki kw'Imana. Eka mbere n'uwigutumye ntashobora kubuza umunwa we ngo ntagiye gute, ntavuge. Imana ikora ibintu neza, haleluya. Intware ko byabavuga mu Kirundi ngo zisezerana hehe, mu masesa. Ibanga yari yararimuhaye atarabaza. Mu bisanzwe iyo Yeremiya aza gutahurana n'Imana mu byo bavuganye nayo, umunsi wa mbere Imana imuhamagara, ibi yari ko aravuga yari kubyita kudedemba cyane, ntiyari kubivuga kuko Imana yaza yamuhaye iki, inyishu imutoranya. Ni Yeremiya igice cya mbere ikiramubwira ijambo ngo Yeremiya, wowe mwana w'umuntu, ate sabe mwami, wewe ntarakubumbira mu nda ya mama wawe. Nari sinzi ko mwumva Imana ikimubwiye, irahejeje kuvuga amajambo menshi. Mu yandi majambo, uwakoze telefone ya Kayogoro, murayibuka iri kwirasana ikajugumira mu gihe cyayo, uwarayifise yari umugabo. Mbere icyo gihe ntizabwamenyererwe, cyari ikintu cya X, ngira ngo ubu munsi cyabaye necessite. Hari abantu bayitwara hano, Kayogoro igatibuka ahantu mu gisagara runaka, abakobwa umuntu akaresha 7 canke 8 kubera Kayogoro. Ariko uyu munsi uyitwaye bakubwira bati uyu aheruka mu isi ryari, ntazi bigezweho. Umviriza, mu yandi majambo, uwakoze Kayogoro ico gihe nyene Kayogoro yari igezweho, niyo yari number 1, nta wari number 1 kiretse Kayogoro. Imana igeze igihe ca Samsung abashinwa bashake bakore Samsung canke bakore Samsung, iyo bokora yose mugabo Samsung iguma ari Samsung mu gihe cayo. Halo, kurikirana. Je ndibuka umukozi wo muhira yari ko araganira na Inabuja, ndiko ndamwumva hanze, aramubwira ati mabuja, urabona je yongiye kumara igihe kirekire ni wawe, nagomba umpikado. Ate ko ngomba kuduga ruguru, ati jewe ndazi yuko tutabanye nabi, nagomba ngugurire
nako ungabire ijya telefone ya databuja, kuko ico gihe jewe yarashaje. Igihe cyose nshizemo umuriro ni twin itari kuri charge sinitaba. Oro bavuga ko iri kuri charge arakaga kwitaba. Aba urungabire ujya telefone. Aba nguhu yamwita Gitega ati wewe Gitega, wewe sinshobora kubera amanyama yawe sinshaka kuyiguha. Inabuja carinjira araza ngo hewe ngo rega ngo Gitega ariko akambwira ngo ndamugabire kijya gitelefone. Umva nkihama wamugiye gute ngo na mwanki nawe acakorana n'undi mukobwa w'umubanyi ati mabo ja vraiment naho nyene nta kigenda ati urutelefone ndorihira bisi ariko narunyima narumusabye akanyimvye ko ndaruhevye. Ariko ico gihe bavuga ngo borihiriki bisi, inyuma yaho Kayogoro yitwa ko ariyo nini hazi izindi wamenga ni ntaro. Mu gihe cyazo uwazikoze yaragombye gutora inyishu y'ibibazo by'abantu bariho mu gihe ciwe. Uwo mu gihe cya Kayogoro atagize gute atatoye. Uwakoze Apple nuko, uwakoze Nokia nuko. Imana rero iti wewe mugisanzwe ntuzupfe kumva ibintu by'Imana ngupfe kuvuga ngo ni granted ngo ndavyumvise ngo nivyo nyene. Uzi utohoze neza ko wayitahuye. Halo gira mugenza uti Imana ni yakubwira uzumve neza ko wayitahuye. Umviriza iti wewe ntarakubumbira mu nda ya nyoko narigize gute. Mu yandi majambo sinafuye kureka mbubuke nk'isanganya. Urazi muri Afrika ujya mu mwanditsi mubi yanditse avuga ngo abazungu barategura ko bazovyara ngo mugabo muri Afrika hari umuntu n'ubundi baba bagomba gukemura ikibazo kiba hanze, baheza kugikemura hakiyinjizamo kandi kabazo batari bibaza, ako kabazo kakaba uwundi muntu. Hanyuma uwo mwanditsi muramuzi si naho bavuga uko nta muntu yavutse ku isanganya. Imana ihabwe icyubahiro. Mu yandi majambo Yeremiya ni waburiho umenye ngo hari ntumbero n'umugambi nagushiriyeko. Haleluya. Mu yandi majambo narafashe umwanya ndavuga nti Yeremiya ngomba kumugira imodoka ya kuruse. Imodoka ya kuruse ntagucuza ni beni. Oya wewe Yeremiya sinakugize ibeni, nakugiza akamodoka kiruka nkande nk'akamodoka ka kuruse. Narakubumbye nafashe umwanya ndateranya ubutare bukugize bwose buvana n'intumbero nakuremeye. Imana ihabwe icyubahiro. Nico gituma tamuntu akwiye kwiyahura. Haleluya. Bwira mugeza ati nukwiye kwiyahura. Haleluya. Nukwiye kuvuga umunsi wavukiyeko. Yeremiya yarageze igihe aravuga ngo umunsi jewe navukiyeko uragize gute uravumwe. Bisobanura ngo nimba mama canke papa yakuvyaye ukwiye kububaha. Nico jambo rivuga mugabo ntubaho kubwabo, ntubaho mushitse ubugombe bwabo kuko sibo bakuremye. Imana ihabwe icyubahiro. Mu yandi majambo ibi bisobanura ngo ntubaho kubwa bene wanyu, ntubaho kubwa bagenzi bawe, ntubaho kubw'abakuru b'idini runaka. Oya ubaho mushitse ubugombe bw'iki. Halo yaba mwariko murantahura, muriko murantahura. Mu yandi majambo wewe Yeremiya biteye mu maraso yawe urondeye kugira ngo ubikore ukundi si kuremye. Ni nk'uku ni nk'uku yari kuvuga ati mw'izina rya Data n'Umwana na Mpwemu Yera, wewe wakayabu ndakubatije mw'izina rya Yesu kugira ngo uhebe kujya imbeba. Hanyuma ahejeje agaca kugira imbeba akazikomanda komandema imbeba zigatera nari nka 16 zine gutya ati mutonda. Hanyuma ahejeje kubatiza ko kayabu ati okay genda ubaramutse ubagumbiriye. Mu by'ukuri nawe umubatizo woba wabaye ukaba mw'izina rya Yesu. Imbeba n'imbeba iguma yakoze nk'iki nk'imbeba. Rero wowe Yeremiya reka kumbwira ngo ndagukora ukundi,
reka kumbwira ngo ndakubange ukundi, uko jewe naguteranije, uko nagukoze, uko nakugize, uko nakubumbye, ubumbwe kugira ngo umuriro wanje ube mu magufa no mu mutima wawe. Haleluya! Umuriro wanje, Imana ihabwe icyubahiro. Yeremiya mu yandi majambo, ibyo usaba byose ntibishoboka, Imana idufasha. N'uyu munsi nuko mbere yuko turangiza ndababwira iki kintu. Isi irafise abize batangaje. Jewe narigishijwe n'umuntu yitwa Titre. Urabona abantu mu minsi baravuga ngo professor, baravuga ngo doctor, yitwa amazina yonyene asumba uburebure amazina yitwa professeur docteur d'état et science. Amazina yiwe ataragira ngo uwo muntu yarize imyaka 18 kaminuza, kandi amenya isi irafise abatunzi rurangirana, irafise abantu 8 kw'isi bafise icakangahe cy'ubutunzi bwo kw'isi. Halo, abatunzi bariho. Isi irafise abantu batangaje, ariko hari ikintu kimwe umwanditsi umwe wo mu kinjana ca 19 n'igice kimwe cyo mu kinjana ca 20 yanditse mu gitabo cyitwa ngo Indero Education, urupapuro rwa 64. Aya majambo niyo yatumye mba ukondi, kandi nsaba Imana ngo nzogume ukondi ibihe byose mu izina rya Yesu. Muri iki gihe cyacu icisi ikeneye kurusha ibindi n'abagabo n'abashinga ntahe, abapfasoni, abahungu n'abakobwa batagugwa canke ngo bagurishwe. Ntushobora kubazanira intara cyangwa ubwoko ngo bagure, ntushobora kubazanira amafaranga cyangwa ubukene ngo bagure, oya. Ntushobora kuzana inda cyangwa agahimbo ngo bagure, oya. Bazamugeza ati urabyumva wewe? Abantu bintamuheba mu buryo bwimbitse, nk'uko busore ni ukuvuga nakuma ndangamerekero kama kerekeje urushinge he mu buraruko. Abantu bahagararira ubutungane n'ukuri, nahisi n'ikirere kinini cy'amahero, ni ukuvuga ngo univers byosenyuka. Abo bantu baguma ku kuri mu izina rya Yesu. Abo kubwa Ellen White uwo mwanditsi, kandi nemera ko yari umuvugishwa, abo nibo isi ikeneye. Abo bantu Yeremiya baramuteze imitego, baramurementanirije ibidashobotse, baramutoteje, bama bamurega ibwami, agaterwa n'ubwoba. Ariko kuko ata muntu, nta kinyoma sofistike, nta bikorwa bihari, nta kintu cyobuza umugambi w'Imana gusohora, Imana ntiyamuhevye, kandi Yeremiya ntiyahemutse. Imana ihabwe icyubahiro. Mbega abanyabinyoma kuva itariki 6 z'ukwezi kwa 11, mbega byabunguye iki? Uburuhe nihahamuka, nta kintu. Mbega gusohoka ingoro y'Imana byatanze iki? Abantu basohotse kugabandi, nta umenye ingoro yezwa n'umuntu. Hajya ujya François wa 16 n'uwa mbere, ujya yoza Francis akinjira ngaho mu shengero ryo kwijana, ati nkeneye kuyiga cyane, narize ngomba kubatizwa. Urujya rusengero ni ruhumana kubera François. Urusengero ruhumana ni hehe? Hari umusore yabajije icyo kibazo, numva ngombe kumubwira ati genda usome ibyakozwe n'intumwa 10:38. Kumure wonasoma na 78 wo kugira ikimazi. Ngo wewe Petero, ntukangwe n'ibyo nakubwiye ngo fungura ubadugire gute uje, kuko jewe nagombye kugwereka ko ata muntu ndobanura ku butoni. Ntaho hari umuntu n'umwe ukwiye kwita igihumanya cyangwa ikizira. Jewe uwo ntoranije ndamutoranya. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko mfise abana, simfise abuzukuru. Imana ihabwe icyubahiro. Icyo gisobanura ngo umuntu wese yegereye Imana
n'umutima wiwe wose. Iramwemera, ntiraba abantu ku butoni. Nico gituma jewe mpagaranye na sokuru na sokuruza na papa wese twemeye Imana itwita abana, kugira ngo ntihabeho umwuzukuru, kuko umwuzukuru yokwiza cyane ukagomba kumukosora, hama nyoko canke se agacakura bati ntumorere ku mwana kandi ntumukorako. Ariko Imana yavuze ati bose n'abana. Rero imbere y'abana atera umugere, atera ikofi, sinzi amategeko uzana mugabo aba yamuhaye. Mbega gusohoka ingoro y'Imana, gutandukanya ubwoko bw'Imana, ugwango ku mpande zose, ube gito, imanza zitagira imvura zishingiye ku binyoma. Mbega ibyo byose byazanye iki? Nta kintu na kimwe, nta nyungu n'imwe. Mbega abantu gukurikira abantu bapfa bimwe mu gusa, mbega byazanye iki? Nta na kimwe. Nico gituma Yesu ariko arasemerera uyu munsi mu izina rya Yesu ngo nimuze mwese abananiwe n'abaremerewe. Ni ukuvuga ngo abikoreye ibintu biboneka n'abikoreye ibitaboneka. Urazi mu minsi iheze narahuye n'umuntu, ndabona ko mu isoko ahantu, ndabona ko yari afise ikigumbagumba cyo kugira gute, cyo kundamutsa, mugabo yibuka ibintu yumvise yabwiwe kuri jewe. Yibuka naje hari igihe nanje bya bintu nubona abantu bibatangaza, hari igihe nanje iyo babivuga mu audio canke banyandikako, nanje mpora nibaza ati ni jewe canke n'ubundi bavuga, ngira hari ubundi twitiranwa, kumbe ni jewe bavuga bwana. Arandaba ndumva neza ko agomba aze kungwamwo kuko mfite igishika, nanje ndamwumva, numva kweri noja kumuramutsa. Mugabo nimba yarabye atabahava bambona ndamutse uyu mugesera ari nyumanganya, ndabona ko agiye kugaba afise agashoke, umutima sinzi ko yashitse awuryambika. Aha ntidushobora gupretendinga umuriro w'urukundo uri muri twebwe, ntidushobora kuwuzimya mu izina rya Yesu. Ntushobora kwemerera abana b'abantu ngo bagukatishe filozofi. Kurikira Yesu, niwe wenyene akiza mu izina rya Yesu, niwe wenyene. Inyigisho bigishijwe, inyigisho abantu bigishijwe n'inyigisho zidahuye na Bibiliya z'urwango, kubwira abantu ngo niyapfa mufate umugozi mw'izosi muterere hehe ntaza bagire gute, abanukire. Izo ni inyigisho za Satani wa mugwanizi. Mukurikire Yesu wenyene. Haleluya. Nagira ndababwire, reka gukora ibitari gwawe, bireke bibuko bishaka, nyene byarabizi mu izina rya Yesu. Reka kwankana sico waremewe. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ati harageze ko turirimba ururimbo twaremewe. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ati harageze. Haleluya. Nanje baranyishe ngo mpebe ndeke kuvuga ukuri, ariko umuriro ntibawuzimije, uracakana bugingo n'ubu mu izina rya Yesu. Nagira ndakubwire, baramponyoye wewe, baramponyoye amezi n'amezi, ntashobora kugira umuntu n'umwe antabara. N'ufise ubushobozi baramuboshe umenga ari mw'icupa. Ibyo byose biramba ko umuryango urasonza, ariko nagira ndakubwire, ibyo ntibyazimije umuriro mu izina rya Yesu. Ibyo ntibishobora kuzimya umuriro. Haleluya. Nagira ndababwire, iko bimeze kose nitwemere tujyane n'ubugombe bw'Imana mu izina rya Yesu. Harageze yuko aho gukurikira abantu dukurikira Imana. Harageze yuko tumenye uwaduhamagaye kuko arera. Harageze yuko tumenye inyigisho, kuko inyigisho ziremeye ntanya zibwirizwa kubaho, ariko tubwirizwa kumenya ko hariho ibitubaka. Imana idufashe. Uyu munsi rero dukwirizwa kugendana n'ubugombe bw'Imana mu izina rya Yesu. Ariko nubwo twokwanka kugendana nabwo, umuriro w'Imana nturinde inkwi uzaka mu izina rya Yesu. Naho twokwanka, naho twobivamwo, umuriro w'Imana uzoronka abawucana mpaka. Haleluya. Nagira ndakubwire ngo haguruka ubwire Imana uti ndakeneye ko umuriro wawe unyakiramwo nk'uko wabigenye. Hagurukira aho uri, hagurukira aho uri, hagurukira aho uri. Hari umukobwa w'Imana, hari umuhungu, hari umugabo, hari umugore
avuga ati ndagomba ko umuriro wanje Imana yateretse muri jewe waka kugira ngo mbwire ubutumwa bwiza abantu. Hari ubwo Imana yagushizemo umuriro wo kuririmba, haguruka uririmbe mu izina rya Yesu. Hari ubwo Imana yagushizemo umuriro wo kubwiriza ubutumwa, haguruka utubwirize twihane. Ahari hose uze hano imbere, nanjye ndagusengera kubwo gushobozwa n'Imana. Tambukuze, Yesu aguhezagire, Yesu aguhe umugisha aho uri hose. Tambuka, iki nico gihe, uyu ni wo mwanya wo kwakira ubugombe bw'Imana mu buzima bwawe, ingo ugendane n'ubwoko bw'Imana. Yesu aguhezagire aho uri hose, Yesu aguhe umugisha nawe aho uri hose. Uza wese Yesu aguhe umugisha. Tera intambukuze mushiki wanje, tera intambukuze nawe mwene data, tera intambuko niba buhari. Tebuka uwe waho rukarangana uberabaye. Tebuka, Yesu aguhezagire mushiki wanje, nawe mwene data, aguhezagire aho uri hose. Tebuka, nawe Yesu aguhezagire, nawe Yesu aguhe umugisha, nawe Yesu aguhe umugisha. Yesu aguhezagire data, hari n'ubundi nawe igihe n'iki Yesu aguhezagire nawe Yesu aguhe umugisha, nawe Yesu aguhe umugisha aho uri hose. Tera intambuko nyaruke, iki ni igihe kidasanzwe, iri ni iherezo ry'isi, turiko turindiriza ibihe aho tutagomba gusaba yuko yo kwihana. Tebukuze, nawe Yesu aguhezagire, nawe Yesu aguhe umugisha, nawe Yesu aguhe umugisha. Tera intambukuze Yesu aguhezagire nawe. Haleluya. Hari n'ubundi nawe nanyaruke. Yego, Yesu aguhezagire mwene data nawe wanje. Hari n'ubundi nawe nanyaruke. Yesu aguhezagire nawe mwene data. Nawe mwene data Yesu aguhezagire. Nawe mushiki wanje Yesu aguhezagire. Nawe Yesu aguhezagire. Nawe Yesu aguhezagire. Nawe Yesu aguhezagire. Nawe mushiki wanje Yesu aguhezagire. Nawe mwene data. Nawe mushiki wanje Yesu aguhezagire. Hari n'ubundi nawe naze, igihe n'iki ko Yesu akiri ku ntebe y'imbabazi, nuza kwakire bose ukabatera kwiyumanganya. Ariko birashoboka ko hariho uwaraciyumvira umuriro w'Imana wamaze kukuzamo ngo wihane. Ni ngombwa ngo wihane mu izina rya Yesu. Yesu abahezagire bashiki banje, Yesu abaha umugisha namwe. Niba hari n'uwundi nawe nyine natambukaze, tugomba gusenga. Yesu aguhezagire mwene data, nawe mwene data Yesu aguhe umugisha. Tugomba gusenga. Mwisi ntawugororoka kandi nawe urino mw'ijuru, atarabizera ko wagejejwe n'amaraso ya Yesu gusa. Wagejejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, barahora kubagisha amaraso, ezi imyambaro yawe irera. Amaraso ya Yesu yogesha atyo abaduje imitima yabo, imucere bariko munyaruke, isuke mu maraso yiwe. Wagejejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, amaraso, ezi imyambaro yawe irera. Haleluya. Mw'ijuru hari umunezero sinshobora kuronka uko nuwuvuga, ariko ibyawe nabyo mw'ijuru birawuzi kundusha. Imana ihabwa icubahiro. Tugomba gusengera ikoraniro ryose, ariko kandi turasengera ababene data badasanzwe baca bakurikira uyu mukuru w'intara yo kwijabe Pastor Jonathan. Agomba kuzuza ukuboko bakubone, aca agenda hariya mu rusengero mu mwanya isengesho rizoba riheze. Integuro ziza guhera mwege muri hariya, hanyuma muri integuro iyo ngaha hari yindi kumurikurikira, muraza mwikurikirane nk'abandi.
amaze kubasengera no kugira amajambo makeya babwira n'abandi bakozi, kumbure ngira ngo niba aho ushobora kuboneka abandi bapasitoro nka 3 canke 4 bashobora kujya kumufata icyo gikorwa, n'abandi bazezwa shengero nabo nyene bobikora. Imana ibahezagire. Uragororoka Yehova gitandara kizima, Mana uvuga bikaba, utegetse bikomera, izina ryawe rihabwa icubahiro. Imbere yawe twari iki canke isi yari iki, ko kari akantu gatoyi gusa. Mbere wari ngo umukozi wawe yandika Bibiliya kera yavuga ngo ni nk'intumo yagiye ku mababi, bisobanure ngo ibyo waremwe ni byinshi cane ku buryo twebwe tutaraba agaciro rwose. Mugabo waratwihebeye, urahaza ugira umugwa mukuru isi yacu, ngo bikunde tumenye urukundo rw'Imana, tumenye intimatima yawe. None uyu munsi kuri iyi si nyene yari igayitse isuzuguritse, ngo ku gashugwe kose no ku katsi kose handitse ko urukundo rwawe habwa icubahiro. Mwami, isi yose yuzuye mu icubahiro cawe. Hari abakwemera n'abatakwemera, hari abakwemeje na coronavirus, hariho n'abari basanzwe bakuzi kera, ariko igihambaye icubahiro cawe kigumaho. Mwami, turi imbere yawe twese twemanga ko umuriro w'ukuri kwawe atawushobora kuwuzimya. Si ubutwari canke si ubugwari, ntabwo ari ube gito canke ubutwari canke kuba umuhizi umuntu yozimisha ukuri kwawe canke umuriro wawe. Reka Mwami twige kugendera mu cuvuze, tutavugije induru mu izina ryawe. Dushoboze Mwami kugendera mu nzira zawe waturemeye kugenderamwo, kuko ari byo bikozwe muri twebwe. Erega Mwami, nico gituma dutahuye uyu munsi yuko ijuru ari ngabire waraduhaye, kuko wadukoze ngo tuze dushitse ishimwe ryawe. Inyuma ya byose tuje mu bwami. Nico gituma umunyabyaha yakotanye bigakomera azohembwa, nico gituma azoronka ingero akazimira ibihe byose, kuko atemeye kujana nico mwema mubwiye, kuko atemeye agahiganwa nibikozwe muri we, ibyo washize muri we byo kukurondera. Reka Mwami tugushimire, kuko watwimenyekanishije turi babi tutarakumenya, habwa icubahiro. Warakoze Mwami kutwimenyekanisha twari mu miryango y'abantu batakuzi batari bake, ariko Mwami uratwimenyekanisha, habwa icubahiro. Ariko Mwami kibabaje, bamwe muri twebwe bibagije ko agakiza kumbura ari imbuto bavukanye bashobora kugakoresha bakagaterera hasi umwanya bakagwana intambara ya gipagani. Turagomba kuguhamagara Mwami kugira ngo utwibutse ko twese twabaye ingurukizi, maze tuza ku gishitsi ari wewe Kristo, ariko bitari biriho kera, maze tuba Abisirayeli, tuba abana b'ubwami. Duhe Mwami kwama tuzirikana ibyo, kugira ngo agakiza kacu twame tugaha agaciro mu izina rya Yesu, kugira ngo agakiza kacu n'umuriro mu bugingo bwacu wame waka mu izina ryawe. Nico gituma Mwami, kuko wasezeranye ku ijambo ryawe uzorikurikirisha ibimenyetso biriherekeza, reka ukiza abagwayi bw'uburyo butandukanye mu izina rya Yesu. Kora ku mitwe y'abantu Mwami mu izina rya Yesu, kora ku mibiri yabo mu izina rya Yesu. Kiza ubwoko bwawe mu izina rya Yesu, kiza ingo z'abana bawe mu izina rya Yesu, kiza amashengero yo bagikongera mu izina rya Yesu, kiza imitima n'indimi zikigwaye mu izina ryawe. Mwami, hariho abacitinya, baraba amajambo bavuze ku bwoko bwawe, bikaba byobagora ko bashobora kuza kwifatikanya n'ubwoko bwawe. Reka duhe imitima Mwami itari ibimenye, kugira ngo tube twobakirana urukundo n'abantu badashobora kwibuka kahise kabi ngo bakabahora uzo bukoze Mwami. Ndagomba Mwami ngo amashengero yose nk'uko uyu munsi yugururirwa abanyabyaha ngo bakwakire, abariko yugururirwa bene wacu bagaruye agatima bakemera gukora igikorwa abajejwe, ha gukora igikorwa Satani yajejwe mu izina ryawe. Mwami, ndagomba kukwinginga kugira ngo wowe umusurusuru wo kudufatanya mu izina ryawe, kugira ngo Mwami abari wowe kutuzanira bajanye nyabahururu mu izina ryawe. Eka mbere n'abagize imitima y'uburyarya bagahakana ibyo bazi kubw'inyungu zabo, ndakwinginze Mwami kugira ngo ubereke yuko ubugingo bwabo buhambaye kubw'inyungu zose boronka muri iyi si, maze Mwami baguhindukirire nk'uwa agaciro ibihe byose mu izina rya Yesu. Mwami, ndagushize mu biganza abantu bakwihaye Mwami, babere pastor kuko ari we mwungere utazimiza.
niwe mwungere utarondera ingurire, niwe mwungere utarindira gushimirwa n'abana b'abantu, kandi udashavuzwa n'ibyo ari byo byose. Witeze kuragira vyoba byiza canke bibi, mwami witeze kuragira mu gihe kibi canke ciza. Ndakwinginze mwami Imana kugira ngo ubashire mu biganza byawe, ntihagire n'umwe mwami, kuko wavuze ko ataco satani yo gukura mu biganza. Baragirire mu buntu bwawe gushika kuri wa Mose. Hari byinshi mu ishengero ryawe byakoretse, hari amasezerano yagiye arasinywa rwihishwa, none ubu harageze igihe asinywa ku mugaragaro. Bitwereka yuko mwami umwanya n'umwanya twohamagarirwa n'abakuru b'idini twigeze kwizera cyane yuko twokora ibyo batwigishije ko bitari bibereye. Ndagomba kukwinginga ngo imitima yacu uyatsemwo umutima wo gukunda ukuri nuko byomera kose mu izina rya Yesu. Mwami, imibiri yacu yorohewe canke igowe, iriko irababazwa canke iriko iragirirwa neza, imibiri yacu inyotewe canke ihaze mu izina ryawe, ndagomba kukwinginga kugira ngo uduhe guhitamwo neza, uduhe kuzuzwa mwemu yawe muri iki gihe mu izina ryawe. Abo wavyuyemwo impemu yo gusenga mwami, reka babandanye bakoreshwe na mwemu wawe ukuri mu izina ryawe. Mwami, bageragezwa na vyinshi, kumbura igikorwa cyabo ntibagishimirwa n'abantu, ariko ndagomba mwami kugira ngo basegure imitima mu izina ryawe. Hariho benshi tuzi bavuye ku ibanga ryawe mwami, bakomeza imitima mu izina rya Yesu. Mwami, ndagomba kukwinginga kugira ngo uko batubereye maso aba ariko nawe ubabera maso mu izina ryawe. Batumye amavi yacu akomera ntanyiganyige, ndakwinginga kugira ngo nabo amavi y'ingo zabo uyahe guhangama mu izina ryawe, ubakomereze imbyaro mu izina ryawe, ubakomereze ubutunzi mu izina ryawe, maze ikiruta byose ubakomeze ku ibanga ryawe. Nuko mwami, hari abantu benshi baje hano, reka umugisha wawe ubabeko mwami. Mu gihe cyose turi kumwe, reka ubuntu bwawe n'ubwiza bwawe budutwikire mu izina ry'umunyabasha Yesu Kristo.